Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV, n'umwanya w'amakuru agezweho tubandanya kubategurira kandi tukabagezaho habaye ko haravugwa mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Turabaha ikaze rero abadukurikiye bari imbere mu Burundi, abari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, n'abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika hamwe no ku migabane ya kure. Turazi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza, tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko muri uyu mwanya turagira tugaruke ku ngingo yafashwe ku baturiye ikiyaga Tanganyika ku munsi w'ejo ku mugoroba. Ari nayo nkuru twabagejeje ko mu gatondo ko kuri uyu munsi, yavuga ko leta y'u Burundi yemanze ko iri mu vyago bivanye n'imyuzurira hamwe n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika. Hari ingingo rero zigiye zitandukanye abantu benshi bariko barapropoza bavuga ko zishobora kuba zagira izo zifasha igihugu c'u Burundi. Muri vyo harimwo no kubomora mu gatumba hose, kuko abantu bariko barabwirwa kuhava ariko ntibavyumve. Dore ko rero no mu minsi iheze umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaba yaratanze indwi zishika kuri 2 kugira ngo bose babe bahavuye. Hari n'itangazo kandi rihejeje gutangazwa rivuga ko hari ingingo yafatiwe abafise imizigo mu mazu y'ububiko ku kivuko ca Bujumbura, nabo rero bakaba basabwe kuyikurayo vyihuse kandi mu maguru masha. Dore ko no mu Rumonge rero bariko bararira vyinshi bigiye bitandukanye kuri izo ngingo zigiye zitandukanye ziriko zirafatwa kugira harwanywe canke bahangane n'ikibazo c'imyuzurira i Bujumbura. Mukaza kubikurikira muri aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Ingingo rero zirabandanya gufatwa nk'uko nabibabwiye dutangura aya makuru mu buryo bw'imfunyapfunya. Reka dutangurire kuri iyi abafise imizigo mu mazu y'ububiko ku kivugo ca Bujumbura basabwa kwikurayo. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Office Burunde de Recette nico kimenyesha ko bafise imizigo mu mazu ya Global Port Services Burundi batari bwayikurayo kunyaragasa kugirisha declaration de mise à consommation kugira bakingire imizigo ya iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ico kigo rero kikamenyesha ko bafise amasima kiri mu bwato atarapakururwa gukora ibishoboka byose akazoheza gupakururwa yamaze kugirirwa declaration de mise à consommation cabandanya janwa mu bubiko bwa nyeneyo. Uburongozi bwa OBR rero bukabasaba kandi ko mu bisata vya douane EAC na service general gukora ibishoboka byose kugira bakingira ubutunzi bwa OBR bubangamiwe n'iryo duga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ivyo rero bakaba abashikirije biciye mu rwandiko uburongozi bwa OBR rwashize habona kuri uyu wa 16 ndamukiza, ubwo naho ni ku munsi w'ejo haheze. Ababa rero mu bice vyatewe n'amazi ya Tanganyika basubiye gusabwa kubivamo, noneho bikaba vyakozwe n'igipolisi. Aniseti niba rutarongoye mu kujejwe kurwanya ibiza n'isibe no gukingira abo vyashikiye, akabasaba abanyagihugu ba mu bice vyatewe n'amazi Tanganyika kuyabisa kuko umuhinga wo guhanga amazi arayabisa kandi yabishikirije mu gihe rero ayo mazi akomeza kuduga buri munsi. Urongoye Olokome ni Gabriel Rufyiri we avuga ko atani kindi kirindiriye gusabwa abenegihugu bose bakwiye gutegekwa kuva aho ngo vyanse bagaca babomora ayo mazu yose, kuko nkuko bigaragara ikiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ntirizosubira inyuma. Mu kiganiro n'abamenyesha amakuru rero watwara igisata kijejwe kurwanya ibiza n'isibe yasabye leta gusohora urwandiko canke declaration rumenyesha ko ikibazo c'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ari ikibazo kiyihanze, ndetse ku munsi by'ejo bikaba vyarakozwe. Yaranasabye ko leta yosaba abayifasha mu iterambere guhangana n'ico kiza. Sivyo gusa kuko yarasabye afise uburyo bwo baganira na leta kugira bashobore kubaka inkombe z'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura izuka mu kiyaga Tanganyika. Aranavuga ko nubwo bisaba amahera menshi leta yoshigikira abo bantu. Twagiye turabagezaho rero inkuru tunabereka na video yuko vyifashe mu bice bitandukanye vya Gatumba, kigaragara ko amazu yose akaba yararengewe n'amazi. Gabriel Rufyiri rero arongoye ishiramwe Lokomewe akamenyesha ko badakeneye gusubira kumvo leta yagize inama cikiranganje idashize ikibazo c'abatewe n'amazi ya Tanganyika na Rusizi. Lokome rero bakaba basaba ko bakwiye gukoranya mu maguru mashina amacikiranganje yihariye ikibazo c'abantu batewe n'amazi.
akabasaba rero ko bogishira mu bibazo vy'inkoramutima mugabe imbere yuko bagira iyo nama bobanza bakagenda no kuri tele bakaraba uko ibintu biriko biragenda kugira ngo bakore ibishoboka vyose mu maguru masha leta ifata ingingo ku kijanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu yabishikirije nyuma yo kwishikira mu bibanza bitandukanye biri ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi kuri wa 16 Ndamukiza 2024 akabasaba kandi leta gukora ibishoboka vyose igatangaza ko mu Burundi hari ikiza Rwandereye abayifasha yongera ifate n'ingingo zose zijana n'ubwikiza kiba cateye ikava mu vyo kuvuga ngo iriko ibinginga ngo bave muri ivyo bibanza ngo bafate ingingo kuko niyo ibona kure gusumvya abantu yasiguye ko rero ikiza kuko mu bice vyatewe n'amazi amashure ibitaro amashengero ubudandarizo n'ibindi vyatewe n'amazi mbere n'abantu bakaba bamaze gupfa bishwe n'ibikoko vyavuye mu mazi ubu biri mu mihana y'abantu kubw'ivyo rero ngo ntibitangaje kandi ngo birakwiye kugira bayifashe nivyo rero hariho ivyo bashoboye ariko hariho n'ivyo idashoboye na cane cane yumviriza abahinga bavyize babizi badasiba gusemera kugira ngo ivyo bintu bihagarare mu gihe amategeko agenga amazi amashamba n'ibidukikije avuga yuko ahantu ku mazi ngaha mu gisagara kugera ku metero 150 kizira kuhubaka uvyiri rero akibaza ingene ayo mazu yubatswe ati genda murabe Kibenga Rurare Kinindo West Kajaga ku mpera zose za Tanganyika hamwe no ku nzuzi nka Rusizi n'ayandi amategeko arabuza ko aho hantu hubakwa ese ayo mazu yoba yarahubatswe gute batanze bo vyagenze gute mu gihe rero yakemeza ko mu Burundi hakeneye umuco wo gukinga politique de prévention des risques kuko abantu aribo bariko bagerageza kwifatira ingingo zo gukinga akamenyesha ko ari inzandiko rero barungikiye inzego z'igihugu zitandukanye hamwe n'izindi nzego ziraba ico kibazo berekana ko bifuza ko mu bintu bijanye n'amapolitike mu bisata vyose boza barashira imbere abahinga bagatanga ibiharuro mfatirwa ko kugira ngo abanyapolitike bace babikorerako kuko ngo igihe cose bitagenze uko ariho ibintu bica biyangara Changero komere rikaba risaba leta gufata ingingo zishoboka mu bijanye n'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi ariko haratera abanyagihugu uko mu vyumviriza webwiye kandi abafise imizigo mu mazu y'ububiko mu gihugu ca Bujumbura basabwa kwikurayo mu maguru masha muri Rumonge rero naho imiryango harurwa kuri 60 mu batewe n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika muri quartier Kanyenko ko yazindukiye ku biro vya komine Rumonge gusaba gufashwa hisaba ko intwaro bimurira ahandi nk'uko abandi bimuwe bakaba batanga akarorero k'abaheruka kwimurirwa ku mutumba Mutambara komine Rumonge ikabe bemerera kubimurira ku mutumba Muhuzo mw'itongo ryayo ritagiramwo amatati bari rero bapanze basaba kuja gupanga ahandi ariko abo batewe n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika bo ntibemerewe kuja ku Muhuzo basigura ko bagora kuko babeshejweho n'urudandazwa ruto ruto mu gisagara ca Rumonge kuri ico kibazo c'amazi ishiramwe rikomeye ryishinzwe kurwanya igiturire rikaba risaba leta kwihutira gutangaza ko iduka ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika rikiza nk'uko ku munsi w'ejo babikoze numvizera ko rero Burundi bwoba buhanzwe n'ikibazo c'imyuzurira iri irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu cane cane ibice vyegereye ikiyaga Tanganyika ariko haravugwa kandi imyuzurira itandukanye i Dubai aho muri iki gitondo rero haramutswe havugwa ko ibintu navyo bitoroshe cane dore ko nabo amazu imiduga n'ibindi bice bigiye bitandukanye nabo boba barengewe gusa rero abantu 58 nibo bamaze no guhitanwa n'imyuzure mu gihugu ca Tanzania mu kiringo c'indwi zibiri gusa nk'uko rero vyavuzwe na Mubahare Matinyi umuvugizi wa leta kuri wa Mungu Tanzania rero nawe ikaba yarakozwe ko n'imvura nyinshi rutavana kuva mu ntango z'uku kwezi mu gace kegereye ibahari iyo mvura yateye imyuzure yahitanye abantu 11 ariko bw'igihugu naho ibisi yari yunguruje abanyeshuri yaratwawe n'amazi muri iyo bashika umunani baracikana gushika rero ubu imiryango 10,000 niyo yamaze gukorwa n'imyuzure nayo imirima irenga 75,000 abanyagihugu irononekara muri Kenya ibisa nk'ivyo byarahabaye ku mvura yaguye itariki 9 ukwezi kwa 2024 igatera imyuzure yahitanye abantu 13 abashika 15,000 barimuka urongoye ikigo gitegekanya amakuru y'ikirere muri Tanzania akamenyesha ko igice cy'igihugu ca Tanzania kiri mu ruhagarara bitewe n'imyuzure kavuga ko bishobora kubandanya gushika mu mpera z'uku kwezi kuko hitezwe imvura nyinshi
umwaka rero muri Tanzania imvura yibonekeje muri ubu kwezi irashobora kuba yongerejweho na fenomene El Nino. Iyo nayo rero ni iyongerekana ry'ubushuhe mu gice c'ubuseruko bw'ibahari Pacifique bitera ubugaragwa mu turere tumwe tumwe tundi tukarangwamwo imvura nyinshi harimwo n'aka karere k'Afurika y'ubuseruko. Murumviriza rero ko atari muri ibi ibice gusa byo mu Burundi ahubwo no hirya nino mu bice bitandukanye muri Afurika y'ubuseruko nabyo bikaba bimeze gutyo. Mu Kayanza rero ho abajejwe amagara y'abantu basaba abarongozi b'amashengero kwirinda gutanga imibatizo mu bigomero vy'amazi atari meza kuko hibonekeza amwe mu mashengero iyo hageze ikibatiza agomera inzuzi kugira bariho abatiza abayoboke bayo bakaba barasabye kubatizwa amazi rero batizwamo ugasanga kenshi asa n'ibiziba. Ikinyamakuru Aheres News rero cegereye umwe mu bakozi b'Imana bo mu Kayanza kimaze ico vyoba bivako kugira ngo umwe mu mashengero abatirize mu nzuzi zabona ugasanga n'amazi aracafuye. Yishuye ko bishobora kuba biva ku mikoro make amashengero afise, aho yagize ati yaba amashengero afise amikoro akwiye aba yiyubakira ingomero z'ikizungu kugira ngo ashobore kuza arazigurura amazi atemba akazamwo amashasha gutyo ngo ntivyoheza ngo bitere ikibazo. Akavuga ko tahura ko ababatizwa mu mazi acafuye y'inzuzi baba bashobora kuhandurira n'indwara ariko ngo atakundi baba bari bugire mu gihe abwirizwa gutanga umubatizo. Umuhuzabikorwa ajejwe iterambere ry'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza Sylvestre Minani nawe abona ko bwene ayo mazi aba ashobora no gutera indwara ziturutse kw'isuku rike, avuga ko bagiye kwegera abarongoye amashengero kugira babahimirize guhindura ingendo mu gukingira abayoboke bayo indwara bashobora kwandura biciye mu kubatereza mu nzuzi. Ngo rero bo bazoheza babatumbirire kubaka amayorodani yabo ku mashengero hageze ikibatizo bashirimwo amazi mashasha. Ati kubera muri ayo mazi hajamwo abantu benshi mu gukinga ko banduzanya bokoresha amazi arimo umuti wa korore, bamenyesha ko bagiye no kubandanya guhimiriza abenegihugu mu kubereka ibishobora kubangamira amagara yabo. Muri aya makuru rero twari twibanze ku myizurira n'ikibazo c'amazi gihanze abenegihugu batandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu Rumonge no mu bindi bice bitandukanye vyegereye ikiyaga Tanganyika. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amazi n'amakuru yose agezweho tubagezaho kuri Imbonesha kuri ya Hejuru TV. Mane baheze kuri